Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mimi. Happy birthday to you. Ayo majwi yanyu ni sawa. Miri. Zanyapfa. My God. Please, sorry. Sorry ko kwibuza hari hano umugabo na siyo migambi mba mfise nukuri. Yo. Sabukuru nziza. Mire reka kuri. Happy birthday to you. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza mimi. Sabukuru nziza. Mpore mwiza. Nabagatone. Nabagatone. Yaduka. Mpora. Basengiye kugwa. Babambo. Umwana w'abandi muri jiji. Erega n'ubundi atekereza. Kutacharira. Toka tumuri imbere bica neza. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mimi. Happy birthday to you. uramufashe wallahi. Arabaditse mimi turamutse twumve mimi. Se wavuze basina yangu. Wavuze na yangu. Yasilira twumve. Lira twumve. Akana kavutse baragaterera impundu duterere twumve. Bisous, bisous. Bisous. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody. Everywhere you are. This is Bujumbura Kamabuja. Kwa murabona ibibanza byiza cyane kabisa. Tubanze tubatembereze gato ya igisagara cha Bujumbura.
ahantu twerekeje nibaza yuko ari iruhande y'amazi manini bita Tanganyika nkuko bisanzwe ino ni Fresh TV 257 nitwa ndi kuri Yoronse the son of guy Dr. Vro aka Diko amasanamu y'akarero yo muramuzi n'umusore mutoya ariko atari muto ku kazi yitwa Plans Kiss kino kiganiro ndaza kwitora umusore yitwa Topson umwe mu bantu bariko barakora amateka baguhereza amafoto kabisa amafoto ameze neza tubabona ahandi hantu na hamwe Yeah man. Okay, yeah. Ni nyuma y'umwanya mutoya twabatembereje gatoya ariko tuzobatembereza mu buryo bwagutse igisagara ca Bujumbura ntibakibonye neza amasaha rero ahise amena nk'aya twihutisha ni nako ahantu turi tuhasanga imwino misi je nkunda kumwita Bright kamwe mu kazina gatovye kameze neza ariko nibaza ko ari umunsi ngiye kuganira na Mire mbona ataryohewe vraiment Mire wow yitwenze ndaryohewe ko nimba hari umunsi mba mbona biteye ubwoba n'igihemba niko ndakubona utari kure twenga umeze neza meze neza ise benga nturi Alex mbona gumusa mu message umunsi wajyamye umwanya munini oya najyamye muto cyane ayandi makuru yes bari kumburanya sha bamaze imisi bakunyishuza ati mimi turamukumbuye uramuzana nakuzanye mugabo nubwo tutaza kuyaga umwanya munini baza ko kukubona vyonyene bihagije anyway numva menga no kuririmba namaze kubwira n'abantu ko ufise anifu uraza kumfasha n'ukuri umuririmbyi ngaho ndirimbira Happy birthday to you ijwi ryaragiye uramba Happy birthday to you Happy birthday to you Mimi gute ushaka kuza kundirimbira atagato TV atagato umviriza rero nakubwira ibintu byabaye je mvuga ishumi na Prince ashaka aca nyumoza ubu nyene muri Fresh TV indani hajyamye gato nakurondeye umunsi wose turagenda eka amasaha nararenga turajayo bibaye ngombwa tuyikate banza bumvirize niyane reka ndihana basikikana ugiheze ni kwabona ko ari kinyoma sasa nta mapere menshi wasanze mu ndakurondera wandonde je nahavuye ndanibaza ati nke kuri kuranyinyegeza wibaza ngo he n'ama surprise mfise sinzi yuko gukatira gato nk'umuntu wacu muri Fresh byo kwitwa surprise nyene byo kwitwa surprise hariyo muri gera mo nkatira umvereza na taxi babanye nariko twarimwo imodoka twarimo ngenda nerekana gato ibice bya Bujumbura narinje ndagukurikira kugira basi ndabe ko noronka n'ikiganiro cawe no munsi nimera ndakuririmbira rero nahejeje nari bisubira na sinabikoze magararanye n'umuntu yitwa anagume nga yitwa Topson ko winyegeza nibiki arazi kuririmba Presse nawe nyene aramfasha kwagiye tumuririmbire ibindi vya gato birabandanya mu nyuma abantu baririmbira umuntu atagato niya tweme turaza muri Fresh tuyikate nane twagi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Mimi Happy birthday to you ayo majwi yanyu atarizi Jeno riratashira ipfiza urumva ngo nashobora kurira atakantu kagagaje twakase mugabo nukubera ko urumva ndamurose bigorana navuze ati nibyaba basibiraza kuba munyo cyane ibyo pe kandi n'ukurumba barire no munsi ufise umwanya muto n'ubumba mbona guma menga ufise yandi magahunda menshi mira ariko bimeze gute ku munsi w'isabukuru yawe cyameze neza ngo simba ngo simeze neza numva amashimwe ndusha imbaraga tu numva amashimwe yanjanjaguye wow numva afise ishimwe rinini cyane mu mutima wanjye uba wumva unezerewe narengewe no mpamvu ubona nyene mbo hari ukuntu nyene menga wasubiye kuba ikibebe nyene cyane nyene kivutse tu aya gusa nyene ndanezerewe cyane mu mutima binaboneka ko menga ufise ishimwe rinini ku Mana cyane uyu mwaka nawe se twavuga yuko wakubereyemwo
ibinaniza byinshi kuko uriya wundi niwo nka 2020 uriya mwaka ntuzibagera muri industry kuko twasa n'abakubuze pe. Ariko uyu umaze ushininga wakoze ibikorwa byinshi ukora filme kambereye mwiza ariko buriya nyene mwebwe nivyo mwabonesheje amaso yanyu ariko n'umwaka nagwanye intambara nyinshi ntibiba bivuze yuko habuze izindi ntambara ugenda nabo wabonye nyine Imana yakoze ibintu bikomeye kurije niko nagwanye intambara zikomeye ziri ku rwego rwo hejuru ariko ndashima Yesu yuko ategera ntererana yabanye nanje niyo mpamvu ubona ndiho hari byagomba kuza kunyica ariko ndi muzima nyine numva shima Imana ndumva amashimwa ndusha imbaraga tu wow muri byinshi umuntu agenda ahura navyo urukundo runini nyene nk'umuntu agoma gwana usanga harimo ibibazo nta kandi kantu wahuye nako no mwaka uravuga ati Imana irantwengeje keza ego keza nyibukije rya zina rya gikorane nubwo nahuye keza bright gikorane nubwo nahuye na byinshi Imana yarantwengeje cyagenze neza cyo gikorane cyasize amateka kweri je nibaza ko hari nabantu bibaza ko biriya bintu atagizoshobora uwo menga byari birengeye imbaraga zawe byari ibintu bindenze nandi bwanje sindamenya yuko warabikoze wakira abashitsi bisa neza haza Imana ni nziza n'indumva byanjanjaguye byose ndavyibuka nkumva Imana irakomeye Imana nyeretse ubukuru bwayo nyeretse gukomera kwayo niyo mpamvu nyene numva noyishimira cyane rero kakano keza muri lasma nabonye Imana ku rwego rwo hejuru niwo mwaka nakozemo igikorwa kitirira mimi yego sha niwo mwaka wari ukoze igikorwa cyawe kiranakundwa bikaze imwe mu mafilme no kuri bugifise n'amaviews menshi urabiye tere turiko urumva n'amaviews ifise amaviews menshi uravye igikorwa ca mbere filme ya mbere mu ndashima n'amateka kuko si bose bagiye bashobora no kuyakora buriya yamigoye ariko Imana yaranyeretse mu ntango iriya filme yaranakunzwe je nje ahantu mu mpanga ahantu henshi nkasanga bariko barayiraba kindi naco urumva ivyo bimaze kuba bibiri niwo mwaka nambutsemwe umupaka kandi ngo bwari bwo bwa mbere mire yarenze igihugu cy'ubundi ariko ni intambwe pe ku muntu atarage ni intambwe twarabisengeye we n'amava kamyoka twarabisengeye kandi uzi ko nanjye nsobora kwamvuga ugasanga n'umucankutso naho iriya bibabwe tuzokwambuka imipaka yakorewe n'agatwiko kwambuka no kwambuka sibyo ibaze noneho ukaja ukambuka aho ugiye noneho bakakwishimira bakakira neza noneho nabonye Imana ariko hari ahantu nagiye hari hano no abantu baracavuga ati nimba hari umuntu yeretswe urukundo mu Rwanda nabonye Imana no kuri kandi n'ubu ndabashimiye Imana mwijuru baho mugisha barakoze mwatumye umutima wanje ubona Imana kurundi mwatumye mbona ndanaramuse umuntu akunyishuza buri munsi yitwa Janet n'umufana wawe ikigara gukunda kubi buri munsi arakonje n'agakobwa kanje kandi wari mu neza nako muri neza navuye muri neza navuye mu Rwanda kakiriye Yesu umwami n'umukiza ajya nakana kanje no kwindashimira Imana kumbe ufise ibishinga ntahe byinshi kabisa ibishinga ntahe nabonye Imana nabonye ubwiza bw'Imana nabonye Imana diko buriya ntituzobona Imana iza kutubwira ngo ndagukunda ngo mubonana amaso ku mu bantu bakakwereka urukundo no biciye mu bantu ukabona urukundo rw'Imana rero nabonye urukundo rw'Imana binyuze muri bari abantu bose nagiye mbona special nyene ahantu nashikiye kwa pasteur hasa n'ubu ngo usanga nk'ubu yatangiye no kugishuza ati turamukumbuye ni mu murekazi reka gusarika ntarira ahubwo ndabakumbuye kumbe urukundo rukarira ndabakumbuye mu miseze nari mfise n'amakuru mabi umva barenda yite mabi ngo ugiye kudusiga muri no industry wigire kuba muyo hakurya mire zanyapfa my god please sorry ko kwibuza hari ahantu umugabo nta siyo migambi mba mfise n'ukuri sabukuru nziza mire reka kuri yabariyo narindi ndashima cyane ese ko n'imipaka yugaye nimuzogenda n'indege
nzogenda n'indege sha iriya ibari nk'inkuru mbi ku bantu baba bumva yuko zino industry zo banyeretse urukundo we uriko urabyita ibintu bisanzwe kuva nakabaho basi banyeretse urukundo ariko mimi tutabeshanye rero kandi n'ukuri ni benshi bamaze kunyereka nico nagira mvuga tutabesha ariko urukundo nyene n'ugwa kivyeyi urumva ni nk'umwana nyene yereka umuvyeyi ni nk'umuvyeyi yereka umwana wow nyene na nukuvuga ngo mba numva menga yagukoze ku mutima yamekugusa moyoni yani niko abatanzania bavuga nukuvuga ngo ni nka ca kintu twavuga ngo nani zo bamera ubugingo yaba ari urukundo rw'umuvyeyi utaboneye hano ko ava tuvuga ngo waruboneye mu Rwanda basi nyine kuri urukundo nyene ntari bwigire mbona nigo nabonye nukuvuga urukundo n'abarundi biwanyu batakweretse waruboneye mu Rwanda cya mu byukuri n'ukuri bararunyeretse mfise impamvu rega n'abavyeyi banje mu buryo bw'umwuka hajye unageze uvuga ati daddy mami none niba bakuvyaye mu buryo komenga ahubwo bari abantu twe twagiye kubamenya ari wowe wanabatumiye bareze abantu benshi abantu benshi babereye abavyeyi urumva nanje ndumwe muri bo shimira Imana wow mimi reka mbanze some gatoya abana abantu ntize tubife nashize ko mukanya ati umukobwa wacu afise isabukuru y'amavuka ariko nimba ari ikintu mwamubaza munamubaza igitangaje ni inkuru yavuga comment ya mbere y'umuntu yitwa user SL ni namazina bamwe batabashatse gushira ko yanditse ngo happy birthday mimi turagukunda cyane from Rwanda ashirako n'imitima myinshi ngo gikundiro wacu arakunzwe cyane wow thank you user PY joyeux anniversaire mimi wirambire la distress inkuru nziza isabukuru nziza mimi Anosiate Uwimana isabukuru nziza mimi amashugwe yawe ashirako n'utuntu zeya tuntu tuba twagize ama cheers tuntu two kunywa cyane Josiane Ingabire happy birthday mimi mwiza ni wakumva ingene ndagukunda cashirako nama emoji menshi n'utuntu n'utubombo Uitwa Bonite ni happy birthday mukobwa mwiza urakundise ukomeze uvyitwaramo neza Uitwa Kiki motivation happy birthday daughter of God I wish you long life Uitwa Florence kubwaye uzotubarize ya nkuru bikurikira ntibisomeka Uitwa user IG wirambire urakunzwe cyane acishira ko imitima myinshi Furaha ndayishimiye uramubariza ati isabukuru nziza ube hutababaye Imana ishize indoto zawe uyu mwaka ica kabiri umubaza amakuru yiwe nyama yavuze ko yoba barambaza amakuru ya nyama ngo amakuru nyama yavuze yuko ngo woba uri mu rukundo rucira umuriro rurahari nta rukundo rucira umuriro nzigera mbamo uri mu rucira amazi ari icyo ndi cyoco igihe narugiyemo uzagwitwa urukundo gusa bana rucira umuriro cyangwa ibyo byose oya ruzuba rurukundo rutekanye ruri ngaho rubereye umuntu yitwa Mire umva rundusha gutuza akomera wa mugani tuyage nk'abavukanye nta rukundo urimo ese iyi video abantu ko baravuga je ntaranabona cyane kuri yawe ndari mu rukundo ngo yasohotse ngo uri kuri enjoyinga n'undi muntu iyo nari mu rukundo cyasimba ndi hano antuka nyene umuntu wanje ari kunyitaho ntarirarenga no nashitse ngaha cyane kariko guma mu masezerano y'Imana nabwiza gutererana guma mu masezerano y'Imana nabwiza gutererana iraza amarira yawe iraza ingorane zawe guma mu masezerano y'Imana nabwiza gutererana irayazi nubu yahagaze irayazi gusa dico nsabwa no kuguma mu masezerano yayo ibyo muguma mwivugisha bose byabaye nituzorinda kuvuga gukekeranya ngo twanarize ngo urumva ngo uravye ibi nibi ngo urabona ko bari urukundo uko muvuga nk'abajya hano ari yavuga byose kujya nyene babivuga nukora ko nyene nta barambonana baguma bagira bahitisha mu kayo baraha urazi bwa mbere bavuze kwa Medu ubu nabo bageze kwa Desire wejo bazoba bari kwa Diko higejo nyine baguma barondeza ese hari gihe batatuvuze kera mugaje ntivyatuje abana twikora bati oya muti rero ko bari kuguma barondeza ariko burya ikintu caje ntibarigo bararondeza mugabo meme abantu bavuga ibintu nk'ibi je mbona bagutara neza
nyine urumva baramutse batabesha bakakwifuriza kino kintu wumva ari bibi akwa mugani tunavugisha umuntu akuravye ureze usa neza byoryoha ku ruhande yawe nyene hari undi muntu wa mugani wa cagihe ngo akubwira ngo bebe yewe inana wariye yewe Diko nawe bitobera nuko ego ya musi vyaje namwe bizoba bimbereye ko ni vyiza numugisha nyene Imana itanga I like it duhereze kwitwa Isaac byihoze umubariza uti ni kihe kintu ca mbere mu buzima ukunda tugire ko wamonye Fisto giti manata nawe nyene ari kuri gahunda Fisto giti oya no se mbona mpavasanga naguye mu bantu nazi yavuze ngo umumariza ikintu ca mbere akunda mu buzima nyene nkunda ibintu by'ivyama epfo umuhwi nyene ibintu by'ivyo nyine mese nabanya abakobwa bihareje kujya imyembe n'imyembura yiki mwembe nyene ibintu by'ivyama ndabikunda hanyuma nyene nkakunda kunwa uranywa kunwa cyane umuntu aranywa unywa iki hariho nka ji nkunda ji nyine iraho yo mu ikarito yitwa cocktail ndayikunda we ndayizi ndumva urampaye amatwi umunsi nazi iwawe no kuzana inuzeya bayita gute ngira mvuge ngo take away ariyo bagutekereramo utari no kuzana ishashe yuzuye ivyamwa niriya wavuze ni mirinda ninde nayibaciwe cocktail ni gaje irimo ivyamwa bivanze hama umubwira uti byihoze aguhaye akabizu ukakire murakoze cyane n'umuhungu wanje thank you n'umuhungu wawe gusomye nuko nagira nawe aramubwira ati bizu thank you okay wow biboneka yuko uba unasa n'umuntu nabivuze ufise ibindi byinshi biboneka yuko uba ukumbure ugira ukore unarusha uri mu kazi kenshi numva wofata akanya ukagira ikintu wipfurije abafana bawe hanyuma ariko sinakubajije kuri filme Broken Heart umuntu yitwa Bright akomeje kubikora ngo baramukeneye manaje nsa Broken Heart vyema irikitera iryoha kandi niho igitangura kuryoha urazi ko ibiri inyuma biri vyiza bakomeza bikurikirane cyane hanyuma bakomeza badusengere nyene bikorwa birahari aho ni ku ruhande rw'ibikorwa hari bindi ku rundi ruhande se n'amakuru yuko ngo wabugira usubire muri shooting ngo bakubite yende filme nshasha cyangwa ubandanye yindi bakunze sifuzo vyanje ni byinshi ngoma ndavyereka Imana ariko urumva ivyifuzo vyanje nyene ni byo gukora ni byo gukora rero urumva mbashatse kuvuga ngo ibikorwa bihari ni byinshi nukumira tuvyereka Imana tubisengera kandi twizera neza ko hamwe n'Imana uyu mwaka kuko uyu mwaka weze nyene habonetse ibintu byinshi n'umwaka wabaranzemo ibikorwa byinshi n'umwaka rero nifuza ko haza harimo ibikorwa byinshi cyane byinshi n'ubukwe burimwo haleluya n'ubukwe yewe burabaye wa munara nakomeze n'ubukwe oya gasubiremo oya mukwizera none nuri umwana w'Imana akanwa ngo kumugororeza ico katwereka kararema ongero bivuga ati n'ubukwe muri uyu mwaka mu izina rya Yesu wow Imana ibikore kabisa ibyumve ushobora no kubona bivuze ufise n'agacu byose ni muri bwa bumwe nagahari yari yarabitubwiye no nirabishikije izobishitse jenshi sinyiyumvirira cyane muri kazoza mbabona ibintu byabaye so ni benshi baba bagukurikiye hari abantu benshi baba bagomba kumva ijambo ry'ihumure iriva muri wowe nk'umukozi w'Imana akajambo kamwe Imana Fasha igese nemba ana yanje namase naco jerere nayo nzi basubiramo konyene oyiremewe tu ningo ndi kumwe n'abantu inyuma b'abafana ba Mireye sana bamukunda ingo turirimbe twagiye erega yo okay basiririmbira inyuma ya kamera okay twagiye ninga erega ni Imana Erega ni Imana yari yarabitubwiye erega ni Imana niryo jambo wohereza ko niryo gihumura
oya urumva ijambo ry'ihumure ni ukuvuga yuko Okay. abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda kandi abari mu Mana bahora banesha kuneshwa niba vyemewe niyo bishitse bakagwa niba bemerewe kuguma hasi baravyuka kandi bama biyubura mu nkomezi zisha kuvuga yuko rero abakiriye Kristo barusheho gukomera Imana irabakunda kandi bafite imigambi myiza gusa password komeze mwubahe Imana muyitinye muce bugufi mugendane nayo nta kintu na kimwe itazobakorera Imana irabakunda kandi iri hejuru y'ibintu byose byabagwanya kandi ndabibutsa yuko ibibagwanya n'ibiremwa ariko ubagwanirira ni umuremyi. God bless you. Basengiye kugwa umwana w'abandi muri jiji erega n'ubundi ategereza kutacarira twagacu muri imbere bica neza. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Mimi, happy birthday to you. uramufashe wallahi arabaditse mimi turamutse twumve mimi se wavuze basi na yangu wavuze na yangu basi lira twumve akana kavutse baragaterera impundu duterere twumve Monde
neza ngimunkirarane ngimunda kimwe kubusa babyita tatumbira mire jeno ndege twari ko turakora n'ikiganiro mire yambwira ngo je numva ngo ntari alese kwa mire ndagiye rero je bye bye ibintu bya mana kuva wewe amagi mimi twako turakubaza ngo tena mwemere yagiriza natura wewe amagi nyaruka nta kajamba afise umuntu acafise abwira abarundi egera gatoya canga imbere ari imbere wewe amagi wese aho bakabereye nyaruka arabura amagi none tuwa kandi papa mbomba yari yanyemereye nini nami nyene nari namwemereye yego na wundi umwe turi muri birthday ya Mimi Mireye nkuko mwabibonye ubona yuko yaherekejwe n'inkumi nziza cyane zisa neza muri black and black usivye yuko yambaye akantu iryo barabagita gute marine je rero ntabwo ndi umuhinga w'amabara naje ko ntazwe kwambara blue marine niko bariko barambwira inyuma yanje kabisa ubona yuko ikintu citwa Ineza family ari ikintu cipanze cyane witwa gute nitwa Fidelite bacazira fifi yako ndakazi twari tumaze naimaze kukubona kenshi mugasi bwaronka kanya ko kuganira impamvu nkawe mba nifuza kuba nakuganiriza nuko nzi uri umukunzi cyane w'ibikorwa mvabwenge cyane muri film watangiye gufana film ryari natanguye gufana film kera wow hanyuma urabandanya ndazufana benshi muga ndashaka kumenya impamvu uri muri Ineza family cyangwa uri umukunzi w'ibikorwa bya hagufi uri umukunzi wa hagufi w'ibikorwa bya Mireye impamvu ndi hafi y'ibikorwa bya Mireye nuko Mireye tuzinanye kuva kera kuva turi mu muryango witwa Blessed Different Family yego mwahereye mu mundi muryango atari utwamenye n'ubu turimo ariko bivanye n'iki igikorwa yashizeho cyo kwitangira abandi tutitaye ku byacu nukuri pe ndumva ndamushigikira cyane kuko ababarana n'abababaye akishimana n'abishimye nukuri biranyuzuza bimpa ikigwa kinini cyane kuri we kandi nanje ndumva nyene yuko ndamwigira ko ibintu byinshi cyane fifi tunafitanye umuhango canke rendezvous tuzoyaga mu buryo bwiyaguye muganda ashaka kunyishure tuno tuntu tubiri niye filme uri ko rakunda cyane muri no misi filme ndiko ndakunda cyane muri no misi arayibagiwe Yezu we mama fifi utanimara maza vraiment cyo ni giswahili cyo mu Kamenge niye filme nibo tibuka titre basi mbwira ngo niyo kwanaka imeze ukuntu ko nca ndayikwibutsa ni filme ba Mireye baheruka gusohora vuba ibibero oya pana ibibero by'umuvyeyi igira kiraca kuri Fresh TV thank you uri n'umufana wacu disi yitwa Broken Heart wow ugitwa Bright urakoze cyane ndumva uri n'umuntu wacu wo hagufi Mimi Mireye nibihe bintu bibiri umukundira kurusha ibindi Mimi Mireye ndamukundira ukwihangana agira nkongera nkamukundira n'urukundo agira kuko kwihangana n'urukundo biri mu bintu byinshi cyane byose bikoraniye muri byo wow fifi reka tubandanye dukata gato ntidusange banayitumaranye vuba cyane bazokubona tuzoyaga mu buryo bwiyaguye urakoze wow baha kabiza abantu badikurikiranye kuri Facebook birthday ya Mimi Mireye benshi basigaye banita gikundiro iryo zina yarikuye muri Ineza family of course bamwe mu bagize uwo muryango ndamubaza ikibazo kimwe akakinyishura hamwe tukabandanya imbere yuko dukata gato mukanya mukomeza kuba muri ko murabibona witwa gute nitwa Kirezi ya Francine nkuko basanzwe banyita benshi baranzi muri Ineza family nta gatazirano office banyita Kirezi benshi fofo
ni wowe kirezi batubwiye bande sorry narumvise bipfuka kwande na muri neza none muri neza family none ego ndimwe muri neza mu bayigize ngira ntishobora kuba baranyumvise sino uko niko bakwita wewe wiyita gute jewe uko niyita ndumuyi neza uko niko wiyita Mimi Mireye umukundira iki Mimi Mireye ndamukundira byinshi ariko ikintu kimwe novuga ndamukundira cyane yitangira abandi cyane n'umunyarukundo ego ico nico umwigirako sorry nico umukundira hari ikindi kintu wabara mwigiye ko kirenze ico ikintu ndamwigirako cyinshi uburyo akora ibintu atitaye kuri kina kiriya ni ukuvuga ko hariho visionary mfise ariko iyo ufite vision uragira hariho mission igushikana ku ico kintu yabaye umwe muri yonshikana ku kintu nashaka kugerako ariko atawundi muntu n'ubundi akizi ari je ndakizi ndumva ni n'umuryango kabisa wihariye muregeranye cyane tugushimire cyane ego murakoze jambo kamwe umva ubwira abantu badukurikiranye kuri fresh abo kuri fresh tv ndabaramukije turabakunda karibu muri neza n'abataraza turabaye karibu urakoze cyane ubona yuko munakira neza mwatwakiriye neza kandi ibirori bibandanya kuryoha gose urakoze tukwifuriza umugoroba ego murakoze bye bye tubandanyane witwa gute Munezero Divine ongeza ijwi none wewe bazozana inkwano no kuvuga atabyishoboye nzovuga nitwa Munezero Divine Munezero Divine uri muri Ineza family kuva ryari Ineza family twatanguranye nayo ni giki ukundira Mimi Mireye menyene natanguye kumukunda ndamumanye mu filime ihurizo ry'amakuba filime yiwe nyene ukuntu yari ameze byaranyigishije bintera kumukunda kandi navyisanzemo ikindi naco nyene n'umugwaneza n'umuntu nyene aciye bugufi maze guhura nawe asinze ari umuntu ameze neza yitonda kandi byanteye kumwigira ko byinshi hoba hari ico umaze kumwigira ko mu minsi mikeya ariko ateye na mikeya mu marayi ikintu maze kumwigirako nize nyene nanje kubona abantu bose nkuko nyene ari nk'abagenzi nkuko nawe nyene abantu bose bafata nk'inshuti ziwe Divi ndagushimiye cyane ubandanye uhezagirwa ntusange bagucuze gato murakoze witwa gute nitwa Ange Kelly Ange Kelly rero twari tumaze kubona mbona menga se bwa mbere duhuye birashika twaba twahuriye muri neza ndibaza sinzi ego narimaze kuza oya mugabo sinibaza ko nyagiye wari uhari ari hano muri ville ego ho bariho twahuriye kabisa sinzi wanavyibuka neza mugana no kuri maze kukubona uvuze witwa gute Ange Kelly witwa neza merci ukusa niko witwa umuntu aba yishwe izino kabona yuko ari mufi nabirenze ariko urakoze nabirenze kesha abakobwa iyo bavyemeye bacabona menga ngo nukwihaya canke bo babona ukundi pense kwihaya ariko nyene nta no kwisubiza inyuma ariko ku muntu ko ndabibona jemba natabirenze muri no twe dukunda kwita urundi wudu canke no filme y'u Burundi hari marebo menshi hari ama family menshi kubera ko wahisemwe kuyisanga muri Ineza muri neza igituma nahisemo kuyisanga ubundi mukuza kwisi twaremewe gukora ibintu bitandukanye twaremewe kuremesha abandi gufasha abandi rero igihe umuntu avyumva mu mutima arabigaragaza akabishira habona nico gituma ndi muri Neza family bivuze yuko ivyo murimo ntabwo ari ugufana gusa murafise n'ibindi bikorwa muhuriramwo muhora muja kurangura nko gufasha imfuvyi n'abafakazi nk'akarore yego ni giki kimwe canke bibiri ukundira Mimi Mireye novuga asa n'uhagarariye kino kintu Mimi Mireye gituma ndamukunda novuga ni exemplaire ku bantu benshi n'umuntu afise urukundo n'umuntu sinzi nyine uko ameze naje numva nomurambira ko ibintu vyinshi ico nico mukundira usa no wanavuze menga ico umwigira ko ngo nta kandi kantu kakabijya ubona ati nukuri woshobora gutera ikirenge mu ca Mireye yogera kure nukuva nk'iciga umukura ko canke wumva wabwira abandi bantu isi ikamenya biciye muri uko kuntu yatanguje club association turimo yo gufasha abantu bamerewe nabi urumva turiko turasenga Imana bizogere kure hashoboka
urumva umuntu yatanguje ikintu nk'ico ntawe utokwifuza ko yohonyora mu kirenge ciwe. Ndagushimira cyane ariko umpera kabizo abantu badukurikiranye kuri Fresh. Merci, je vous aime moi. Wow. Oh my god, what beautiful, what good day, what such good times kuba kumwe na Ineza family. Mutawa mumeze neza. Sawa meze neza. Turabara mu kije. Mwitwa gute? Jeneza Elvis. Sorry? Jeneza Elvis. Elvis. Uri umunyamuryango wa Ineza family kuva ryari? Ineza family navuga nganda ikwizemo umwaka wose. Twagumye kuyaga n'inkumi. Oro burya abahinga barakubwira ngo projet ibirimwe abakobwa gusa habuzemwo igitsina gabo nubasi numwe biba bigoye yuko yotera imbere. Niyo mpamvu nakomeje kuraba harimo n'abankwepye navuga ati reka nganire na wewe. Kino kintu citwa Ineza family wewe ukimazemwe iminsi nk'umuntu abikurikiranira hagufi ubona ari kihe kindi kintu cakabijya cishangije uganije n'andi marebo dufise menshi yo ngaha muri film. Afete Ineza family bagana hari ikintu kinini isumbije ayandi yindi miryango. Jana mu miryango myinshi n'amakriba atandukanye ariko Ineza family hari ikintu yafashije yishe kubana n'abantu nyigisha urukundo nyigisha kwitanaho nabwo ibintu byinshi yafashije mu buzima. Umuntu yitwa Mimi Mireille asa n'imboneza muri uno muryango umukundira iki? Mimi Mireille ndamukundira byinshi. Je nkeneye bibiri byonyene biserukire bene. Icyambere umuntu yegereza Imana ibintu byose abiha Imana. Bivuze ko nawe urakunda Imana urasenga wizera you trust in God. Yego nizera Imana. Cyakabiri nkunda Mireille nuko yita abantu bose atabango. Bato bakuru bose arabita kandi bose akamenya ko ntabaganiriza. Wow. Hari cigwa kidasanzwe wamutoye ko canke wobwira uwundi muntu ngo uno muntu muze mu mwegere ko uwo mukurikirana iyo bayihenze. Yego. Cyambere umuntu afise impuhwe n'urukundo. Akunda kutuganiza keshi. Atuganiza urukundo, atwigisha imico y'abarundi, sivyo? Atwigisha akaranga k'abarundi. Atwigisha basi inzira nziza n'impanuro nyinshi. Yego. Wow, ndagushimira cyane sinze ko arakajambo ufise ku mutima wumva wobwira abakunzi ba Fresh TV badukurikiye muri no mwanya. Abakunzi ba Fresh TV kubashimira namwe mwitaho ibikorwa byacu katugenzura bakadushigikira muri byinshi. Na kugira ngo ineza yacu ishike gutera imbere n'abandi bantu bakibaza ati neza ni iki imiryango iruguru yitubaye kaze n'umuryango nyene atacufatiyeko. Murakoze cyane ejo nibaza ko baba bavyumvise boza ari benshi na kandi ga condition canke akantu muvuga ngo utegerezwa ko bujije ibinebe kugira tukwakira. Oya Ineza family nikomeye ikintu cyaguhamagaye komeye kwamagawe n'urukundo ineza turafasha bavyumva nituhamagare gufashwa ayandi afite nkandi makrebe abantu bangu naka niyo yarongora muzo muhibi abandi ngo cango ngo sponsoring anuko mugatwe yose byo turaba rero turagufasha afite kibazo tutaravye nkunzi to kwiyumvire ko tugufasha nabwo ko umuryango wagutse. Urakoze cyane tugushimire tubanaye tukwifuriza no kugira umugoroba mwiza. Namwe murakoze sabayiza. Twagote Ingabire Neri. Sorry? Ingabire Neri. Neri. Umeze neza cyane. Muri Ineza family winjiye ujyari winjira kubera iki? Ninjiyeyo mu kwezi kwa 12. Ninjiyeyo kubera nakunze Mimi. Mimi Mireille ni giki kintu umukundira? Akina filme neza. Umukundira ko kina neza. Kandi afise urukundo. Turafise abandi bakinyi beza ngaha bana bakina neza nubwo nawe muri mu bakina neza byo nta nuwo biharira. Urukundo akantu k'urukundo akundana gute? Akundana yeye nafise umutima mwiza wo kuganiriza abantu. Yego. Okay. Nikiye kintu mu minsi mike yari katari na mike yamumaranye wamwigiye ko wumva wosanga disi nayo nyene ikakimenya. Cyo arahanura ko dosenga. Yego. Neri yaje urasenga? Yego cyane. Cyanya. Senga kwa dadinde. Kwa dadi. Aya. Uri umukatolika. Kwa pastor. Usengera he? Bombeje. Wow. Tukwifurize ibihe byiza ariko kandi ugira akajambo kamwe wifurije abakunzi ba Fresh TV badukurikiye. Mani bayizagira. Ubahaye akabizo wa bucumuye. Nabyo nzi kugatanga.
Witwa gute? Nitwa Wizemana Chantal. Chantal uvuga yani Bujumbura canke wamanutse nka Diko? Naramanutse. Waje umanutse. Uva mu yena? Kirundo. Wow, Kirundo kabisa hamwe mu hantu ngo hava abakobwa beza kandi bakundana. Ego. Turakundana turabizi. Urumva nyene nawe kuri ufise ari gwishira biragira muri wewe. Cyane. Uzorumpe ko ndabe ko no mwaka wohera nanje. Bashandaguhaye. Ngize uko nigenje. Ndaguhaye urukundo. Urampa? Ego umuntu wese ndabukora. Simwe mvuye muri neza family ngabanye. Aruba uhatse kubishiramwe akaziko. Oya yihangane. Watubwiye witwa Chantal. Witwa Chantal. So nibaza yuko muri tuvuze ikintu cyo neza family izina girwa Mimi Mireye ririhuta cyane kuza. Nikiye kintu kimwe cyonyene ukundira Mimi Mireye? Mimi igituma ndamukunda ni umukobwa afise Kristo. Kristo muri we. Ego arafise Kristo muri we kandi akagendera muri we kubisanzwe ikintu nkundira Mimi nuko ivyamwa byose ariko arama yamira igihugu cacu yamira n'abarundi kazi ariko yama ivyamwa biri muri we bya Kristo bidudubiza bigatuma bisoka muri twebwe kubisanzwe ryari namye niyumvira izina nariyumviriye izina ndi jewe jenyene wirinde mu mwete nyuma ya gikonde navyumviriye mu mutima wanje gusa numva no mwita umusamariyakazi Samariyakazi ubwo kandi kariyongereye Mimi Mireye afise menshi Mimi Mireye Kenti ubu mwino minsi yitwa Bright biciye muri season yitwa Broken Heart ariko arakina iciye hano nyene kuri Fresh TV ni filime nziza cyane muyirabe hasi twanapininze part ya gatatu bayirabe cyane ubu hariyongere kuri indi yitwa umusamariyakazi umugira neza w'imbabazi nikiye cigwa umva abantu bakwiye kwigira kuri Mireye nawe wamubonye ikintu abantu bakwiye kwigira kuri Mimi Mireye nuko twokundana hagati yacu tugakunda umuntu nyene umuntu ubuntu ataco turavye kuko ubundi nico kintu afise muri we yakunze umuntu nta kintu na kimwe araba muri we akunda umuntu nyene ikitwa ikiremwa muntu agikunda uko kiri wanashaka akabona yuko ahari abonye ahantu ari wewe utarashika abivanye n'ahageze yipfuza kukuzamura gukuye hahandi hasi akagushitsa hahandi ari bikanamutera yuko muri we aramaze kuba afise inyota y'umuntu ashonje akumva yuko ababajwe n'umuntu ashonje akifuza ko uwo muntu ashonje ashobora gufungura muri we bikanamuhangayikisha muri we ego wow nta musi n'umurarota wakinye film jewe biramaze kumva ko uramaze kurota ndamaze kurota nakinye film kutambaje impamvu ndabikubonyemo sinzi nukubera ko nanjye ndafise mpwemu yera wo kubona spirit biri ku muntu bavuga ngo byanka byakunda kino kintu nakikubona ko kandi uzogera kure wakira amen tugushimire cyane akajambo kamwe ku bakunzi ba Fresh TV ubona badukurikiranye ari benshi akajambo kamwe nuko tubashimiye ukuntu mutuba hafi turabashimiye cyane kandi tubateye intege ko ibikorwa byanyu biko biraguka yuko mugihe kiri imbere muzamura abantu badasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubwo nawe uvugishwa nakugize ko nanje ungize ko bunde cyane amen ineza family yararondotse ni wowe imfura cyangwa urumuherereze ndifura uri imfura imfura hajya n'umuntu wakangahe mu muryango n'umwana wa mbere yenda guhe gift okay ndaza kukikubwira ubejeje umbwire kugeza ku mwana wa gatanu uburyo bamwita mu mazina y'ikirundi uvuye ku mfura twagiye ndafise gift vraiment sindayibona neza mugabo iri mu bihumbi 10 ni make ariko ndaguhaye iyo chance kuvuga umwana wa mbere wamuvuze yitwa imfura uwa kabiri tubandanye ubuheta urashobora kugerageza imfura ni umwana wa mbere bandanya uwa kabiri bamwita kabiri ni ubuheta wa gatatu nawe nzi cyamenye warabizi ibihumbi 10 byanje bava bitwara nayo c'était fois we nabyo ndaguha ariko bemeze bakosora umuhererezi ahubwo ndayongereje ubu ntanga veni dutangura uwa mbere bamwita imfura uwa kabiri uwa kabiri babita uwa kabiri bamwita uwa kabiri uwa kabiri my god usanga na miburo mutazi wari miburo uwa nyuma wa gatandatu
uwa gatandatu cumi na kane uwa gatandatu 14 arazi uko bamwita ndamwitiriye umwana wa 14 niko yitwa uwa gatandatu bamwita kabura mibura wagerageje tubwira uko witwa tubwira nisho ukundira mimi Mireille nitwa ndi kumwe nayo Alice hama mimi ndamukunda kubera ni umunyarukundo nyene afise urukundo afise umutima mwiza ni umwana mwiza muri byose hari ikindi kintu wamwigiye ko kirenze ico mimi ni urukundo tu afise urukundo uraboneka ko ufise rwinshi muri wewe turanasa murana kandi we barafitanye agashusho avyamubona ni pizzer oya enzi ngenda kwitorere kubera we yaranyase enzi ngenda kwitorere numukuzi kareka mu muryango wawe ndabaza ahubwo wesanze musa ni kuzina none bibaza ko vyajuko bishobora kuba hari impamvu dusa akantuze agasura koko karimwe pe tugende kuri mugenzi wacu witwa gute ukundira iki Mireille nitwa Hamicani Chantal hama mimi Chantal umwana wa kabiri avuga ngo yitwa nimba ari mibura wantwengeje cyane oya uwa kabiri n'ubuheta uwa gatandatu mibura abandi ntabonze umwana wa mbere yitwa imfura uwa kabiri yitwa ikironda mfura nivyo nawe ntavyo imfura ubuheture oya ntavyo nababwira byose namwe muzovyitore bari kuravuga ya mimi ndamukunda cyane kubera mimi ni umunyarukundo kandi araciye bugufi kandi ni mwiza wow ndumva ni wa mbere wa appreciate inzu ubwiza bw'umukobwa mugenzi wawe nabyo biba ari sawa ariko none muhagaranye ni keza disi merci beaucoup sorry ngira imana nta nimeta mbona baramwandika usanga muri neza turagabanye ngo bagire urukundo bwinshi witwa gute Tisenge Yvette ni ikibazo ni cakindi Mireille umukundira iki ni iki wamugiye Mireille ndamukundira n'umuntu afite urukundo yitwareka abandi kandi n'umwana mwiza cyane ari akayante so ndabashimira cyane tse dusubire nzobagenda vuba muri neza tugende tuyaga n'umwe mu buryo bwaguze twabakunze cyane natwe twabakunze cyane wow thank you bizu This is Flash TV. We shine to progress.